igikorwa cyo kugura umwimbu w'ibigori si igikorwa ca Nagesa cyangwa igikorwa ca Siyape, ni igikorwa ca twebwe twese turi ngaha. Abafise uruhara rwa mbere bazi ubwa mbere bakaba arabajejwe intwaro, guhera kuri buramatari, ba musitanteri, ba chef de zone, abakuru b'imitumba. Twese igikorwa tuza kukigira icacu, kandi ahariko haragurirwa uwo mwimbu wose w'ibigori hame hariho uwujejwe intwaro ariko abona neza ko bigenda neza. Sinumva ibindi bikorwa twovuga tujejwe intwaro ngo turiko turakora aho kugenda gukurikirana bene gihugu bariko bashora umwimbu wabo ko batunganirizwa, nuwaje abizanye bitameze neza bitumye neza tumwereke uko ategerezwa kubihingura bikaza bimeze neza kugira nawe agurirwe nk'abandi. Ico cari cyambere. Kigira kabiri, amakonte yose aca kwa amafaranga guhera no musi, kuva amafaranga avuye muri banki centrale akagenda dari banki commerciale yose habe hariko inotorite wo muri leta sinya kuri ayo makonte, guhera ku makonte yose akiva muri banki centrale. Konte ya mbere akorokerako tube dufise ko sinyatire y'uwo tuzi ko ari umukozi wa leta, ageze mu ntara kuri karagura kuri konte y'abariko baragura haje ko sinyatiri ya buramatari mu ntara, muri komine haje ko sinyatire ya musitani mwavuze ko yari isanzwe iriko, aho habura amasinyatiri hose aje ko. Uzoba yasinye ayo mafaranga agiye gukora ico gikorwa amenye neza yuko ari responsable w'ayo mafaranga. Ikibazo azogira nawe nyine nk'ujejwe intwaro cyangwa ari uwo muri Nagesa amenye yuko amafaranga ingorane yose azogira nawe azozibazwa. Ikindi nagira nshikirize nkani kigira gatatu, tumenye yuko leta iri kugura umwimbu w'ibigori, umwimbu wimbuwe mu gihugu, kandi leta iri kiragura umwimbu w'ibigori ku barimyi b'ibigori atari kubadandaza. Amafaranga yaharuwe kugira dushe kurya 1700 bayaharuye bisunze le coût de la production, niho bashitse kurya 1700. Ayo mafaranga rero agenewe umurimyi ntagenewe umudandaza. Abajejwe intwaro, abajejwe uburimyi n'ubworozi, mwese murazi imirima y'ibigori aho yaririmye, abimbuye ibigori murabazi. Sinumve hariho umuntu atimbuye ibigori arikaza gutera akajagari mu mirongo ngo ashoye ibigori atabigori yimbuye. Ibigori hagurigwe ababirimye bavyimbuye ku mirima iwabo, abaciye mu byahumye abene gihugu abarimyi abo mwimbu wabo tuko turagura twebwe. Muhimiriza abene gihugu bose ko umwimbu wabo bato gutanga ku mafaranga make, nahubwo bowugurisha ku giciro ca leta. Abene igihugu bose bamenye, munahasha abo bose bagenda kubaca mu byahumye, munagabisha n'abene igihugu bose bazokoreshwa bagenda batwaye umwimbu w'abadandaza ngo bagiye kugurisha n'ivy'iwabo kandi bagiye baserukiye abadandaza. Abajejwe igipolisi kw'ibigori byose vyinjira biciye mu kinywabi bivuye mu bihugu duhana imbere, byose bica bifatwa. Nta kitwazo na kimwe ngo je nari mu Tanzania, wari mu Tanzania nagurishiriza Tanzania.
turiko tugura umwimbu wimbuwe hagati mu gihugu, nitwo tugura umwimbu w'abarundi boba bari baragiye mu mahanga baza kurimirayo. Oya, turiko tugura umwimbu wimbuwe mu gihugu hagati, apana kwitwaza ibindi ngo je nari mu Tanzania ngo reka zane umwimbu wanje ndawugurisha. Ushaka kuzana ibigori byose bivuye mu bihugu bibaye ace ku mihora isanzwe izwi, bize byinjire muri obere ibibone neza ko byinjiye, anabishikanye abajejwe intwaro mumenye na entrepôt yabisizemwo ivyo bigori vyiwe. Ejo ntituzosanga aribyo byazungurutse biriko biza gutera akajagari ku bene gihugu bariko bigurishiriza umwimbo wabo. Abajejwe intwaro twiga umutekano w'ibigori byose, ibigori byose biri mu mazone kugira tubikureyo tubitware mu mahangare yandi yategekanijwe, kandi mbere yo kubikurayo tubanze turabe ko ivyo bigori bimeze neza. Nimbe hari ibyo bavyaragiyemo imidite, tubanze tuvyanikire bibanze vyume neza kugira dukingiye n'ibindi. Aha rero ikihuta duhera ku bigori mwavuze biri stoke mu mashuri, bijya birihuta guhera ejo. Ivyo biri mu mashuri banyakwahura amatari, muze muragira ama visite surprise mugenda kuri ivyo bigori byose aho biri mu mahangare mu mashuri, mwugurura imifuko muraba yuko ivyo bigori bimeze neza. Icyo gikorwa mu kigiri cyane tugiye gushiraho umugwi uzokurikirana igogwa ry'ibigori kugira uzuraraba uko amafaranga ari karasohoka nuko byose biriko biragenda. Ibi tugiye kugikora dukoranye n'abashikiranganje begwa n'iki gikorwa kugira muri leta tumenye uko iki gikorwa giko kiragenda n'uburyo bwose kiriko kiratwara kugira dukinge ingaruka mbi zozoza kubera atamugwi ubikurikirana ku munsi ku munsi. Twese nk'abajejwe intwaro n'uburimyi tumenye abantu bose basigaranye umwimbu w'ibigori bimbuye. Nimuzane ibibindi by'ibiharo ngo mwatumye ngo bababwiye eka tumenye umuntu wese abasigaranye ibigori bose bamenyekanye n'amakantite basigaranye uko angana, tunamenye naho bavyimbuye ahariho, aho yavyimbuye aho yabisoromye, aho hose tuhamenye, hama dukorere ku biharuro tuzi neza. Twifuza yuko iki gikorwa turiko turakora kizanira karusho umurimyi, mugabo nikizanira karusho umudandaza yamenye ijisho umurimyi, kugira umurimyi tumutera intege. Ejo nivyo tuzomubwira byo kurima muri sezonse abirime afise n'inguvu, abona yuko ari karusha kuramo. Aha rero murumva rero yuko ko ari guhasha abo bantu bose bajya intege abarimyi. Aba BPA ku bitigiri mwatanze by'imwimbu isigaye itaragurwa mubishire hamwe n'umwimbu umaze kugurwa, muce mubirabanisha n'amahegitari mwari mwavuze azorimwa, hama rero mutanga amaraporo ameze neza. Tureke kuza tugereranya, kandi amahegitari twarimye tuyazi kandi tuzi umwumbi uva muri hegitari ukuntu bungana. Ibi byose nibaza ko mwicaye isaha imwe mukaraba amahegitari mwatanze azorimwa pour la saison B, mukaraba n'umwimbu umaze kugurwa, muca mubona umwimbu wowe usigaye neza na neza utaragurwa. Ikindi cyihuta
guhimiriza bene gihugu yuko umwimbu wose bimbuye atari uwo kuza kugurisha, biyumvira yuko bagurisha hamejo babikeneye bakagaruka kugura bakazoba aribo baba prioritaire habe namba. Uwagurishije yagurishije, mu kugurisha ntabwo bamenye yuko bagurisha umusesekara mugabe ibyo bazokenera mu miryango bakabisigarana. Ivyo navyo mubihimirize abene gihugu kugira nabo nyene navyo nyene bavyumve. Basogokuru barabika imyimbu yabo atamaparete bakoresheje. Imana yaraduhaye ubwenge tubukoreshe twese tugiye hamwe dushiramo ingufu twese. Mugabo ntihagire umwimbu uza guterekwa ku isima kandi hariho inyishu zindi twabona iruhande yacu twashobora gutora inyishu ejo tugakingira uwo mwimbu ntugire ingorane uhura nazo. Arico nanibagiye. Ikira nibagiye amafaranga yose Anagesa yaronse ibanze yishura amadeni yose yarifise. Yose atana mu rusigaye. Hama ubushikiranganje bw'ikigega ca leta buce buvota yani mamiliyaridi babaha. Twirinde gusubira kugura ideni. Twirinde gusubira kugura ideni. Ayo mafaranga mugerageze imisi 3-4 gushika kuwa 4 abene gihugu bose bazo bamaze kuronka amafaranga yose bafitiwe kumwe bigori batanze. Babura amatari mwumvise ko yo kontu umuca mu yisinyako bamustane murazisinyako gushika ku munsi wa 4 opitari kuwa 5 nazo bari umwene gihugu n'umafitiwe ideni ku mwimbu bigori yashoye. Izo miliyari 26 zose kuwa 5 zizobe zamaze kwishurwa abene gihugu. Hanyuma ubushikiranganje bw'ikigega ca leta buce bohereza andi mafaranga Anagesa tugerageze tubitondeshe neza. Ndazi neza kandi yuko aho baza kumvira aho haza kugira ko nabo se bararonse ayo bari bafitiye bizotanga n'ikizere mu bene gihugu. Abajejwe intwara ko nakazi kacu. Akona kazi kacu. Ikibazo cyose cyahaba nuko basanga uri ku munzani atamuntu numwe ajejwe intwara hari. Ujejwe intwara uhari bakabona yuko ari huru kababwira iti bazobazanira amafaranga bo bitanga. Mugabo tudekuraje abo bantu baca mu jyahumya bene gihugu bakatwara umwimbu wabo ku mafaranga y'intica ntikize. Nizeye neza yuko ivyo twumvikanye ngatugiye kubishira mu ngiro. Basogokuru bati ikibinukugwa ntuvyuke. Twivyukiranye ivyatugoye amakosa twaciyemwo tuyarihe gukora neza abene gihugu batunganirwe. Nidusubire kubona ama message hirya no hino ya leta n'ibindi hirya no hino bisa nabi nk'abajejwe intwaro usanze bagusimbye uri basimbye mu stanteri bagasimba buramatari message bakazidugana hejuru. Murumva yuko bica biboneka yuko abo duserukira hariya hasi tutaba turiko turabaserukira nkuko tubisabwa. Iki kibazo tukigira icacu kugira abene gihugu tubatunganirize tubatorera inyishu z'ibibazo biri imbere yabo, hanyuma ikigowa kigende neza maze nabejo bazongere badutera iteka mukongera kuduza umwimbu. Nabwo uyu mwimbu twaronse uyu muri iyi muri sezo a tuzowuronke wikuvye 4. Ico nagire mvuge kinini ki umuntu wese yegwa nuko umwimbu duga. Umuntu wese yegwa nuko umwimbu duga. Tugerageze uko dushoboye kose nibisubire gukoroka. Mwarabonye umwaka wa mbere ukuntu byagenze byaciye bitibuka tuburiye byatibukiye.
aha rero gukurikirana bene igihugu, leta iratanga intumbero ikavuga iti tuzofumbiza ire, mugagaca usanga hari uri nawe hariya ku ruhande yigiriye ku ruhande bariko batangaza totahaza, we bagutanganye totahaza ujejwe uburimyi n'ubworozi ujejwe intwaro bagutanganye totahaza gute leta yavuze ko akora ire? Ivyo ari ntara vyabayemo, kandi ugasanga ivyo bifisemwo inyungu redisiribitere bifumbire. Tuze turaraba yuko ingingo leta yafashe ziriko zija mu ngiro nk'uko leta yabisabye, ko nico duhamagarira. Turi ntumwa z'urwego nshingwabikorwa rwa leta mu ntara, mu makomine, mu mazone. Duhagararire izo nzego duhagararira hariya ku rubuga, ibintu byose tubishyire ku ruhande, kuko mu gihe iyi ntambwe tugeze ko yosubira inyuma biba bigoye. Ndabahamagarire rero yuko twese dushyira ingufu hamwe kugira iri semo tugeze ko ribandanye n'ahubwo ritera ryiyongera, vy'ukuri tuzobone yuko utwigoro twose leta iriko irashira mu burimyi ko turiko turatuvyaza umusaruro, ajya amamiliyaridi agenda mu ifumbire n'amamiliyaridi menshi. Biraryoshe rero iyo leta yagize ako kigoro hama n'umwimbu nawo ugacukurikira. Ndangize rero ndabashimira ndabakengurukira, nizeye yuko ibyo tuyaze ngaho tugiye kubishira mu ngiro ku neza y'abene igihugu tujejwe. Imana mushobora vyose itumurikire, iturongore mu mabanga tujejwe no ku neza y'abene igihugu duhagarariye. Murakoze.